ati mbega mwananje we ati nyamara mwananje numbaririke kuba jewe nitwa Zakariya Nizigiyimana nkaba njejwe kwakira ingenzi zije muri kigo c'iratiro cy'Igitega arico bita Musée National. Imbere ya vyose kubadondorera ibiri muri iki kigo nagoma ndababarire ko Igitega ari gisagara cakira ingenzi cyane kanini ya cyane kuko hari ibintu vyinshi vy'ukuratira mwaje mugana iratiro mugabo nagoma maze ndabereke nkizi nzu ziri ngaha hafi. Izi zose zubatswe mu 47 zinjirwa mu 55. Hanyuma mu gisagara ca Gitega mushobora gusangaho igiti kiri hagati inzu ya mbere y'Igitega mukamenya ko gisagara ca Gitega catanguye itariki 15 kwezi k'umunani mu 1912. Nuko rero iri ratiro rero ivyo muza gusangamwo nivyaranga abarundi bo hambere nabo ubu bacabikoresha imigenzo imico kama. Muraza gusangayo ukungene abarundi bivura barima bahingura bishariza. Ikiza kubatangaza kanini ya cyane gose muza kubonaho muraza kubona yuko igisagara ino Igitega mukinjana ca 15 imbere y'umuzo wa Yesu Kristo muraza kubona yuko hari ivyo bakoresha kugira umuntu acabereka yuko iki gisagara ca Gitega cabayeho kera cyane Uburundi bwariho ni kuvuga harimo abantu mukinjana ca 15 hariho abantu ngaho Igitega nivyo nza kubereka. Rero nabasaba rero yuko mwoshika muri iyi ngoro y'iratiro ry'akaranga ku Burundi ry'akahise ku Burundi muheze muvyirabi nimushike. ati majanja mu kumenja mwananje we yari umukwengo w'umwami yaravutse ari umwana aragenda ko kirimba uyu mwama mubonye aramugwa aramugabira hama umugeni we waramutwara. Aha turerekana amafoto y'intore. Intore yari intambo batamba bereka umutwaro kungene banesheje umwansi. Mukamenya yuko mu Burundi mu 1850 gihe Mwezi Gisabo bamwimika yaja ku ngoma afise imyaka 50. Mu Burundi hari umuriyoni w'abantu. Muri uwo muriyoni Mwezi Gisabo yari afise abagwanyi ingabo nkuko tuvuga ingabo yafise 5,000. Muri ivyo 5,000 cyo yakora yabambika amayugi kugira ngo batere ubwo umwansi. Rero ibi ni vy'umugwanyi yaba yambaye hari ushato gwingwe gwerekana ubutwari, hakaba umuheto, hakabaho igaba, icumu. Igaba ryari ry'umushingantare, icumu ryari ryo ku rugamba n'iryo guhiga. Aho mutayi ibi vyasubirira umutana wajamwe imyami igiheko cyo kwikingira. Aha haba hariho akabugita bakoresha mu kurya kibura mu kubaga ibikoko. Hariho umugara wasubirira ivyatsi abagwanyi bambara kugira binyegeze bihisha umwansi. Ako kabugita bakita indiga. Amusanga araryamye naramba ku kirambi ati majanja navyo. Atwerekana inzu ya kera y'umwami, ishusho rya kera y'ingoro y'umwami mu kwerekana yuko ari inzu y'umutegetsi, ingoro y'umutegetsi bashira ko gasunzu bakita umutente.
uwo mutente ni wo werekana ko ari inzu y'umutegetsi. Umwenegihugu asanzwe nawe yashira ku ifundo iyo apfaka yaca arikurako. Rero utudushusho mubona twerekana imirimo yarangurirwa ibwami. Umwami ku nama, haba umwamikazi mu ntangaro, hakabaho ibwami habaho abantu bacuraranga, hakabaho incoreke, hariho abakevyi, hariho abahigi, hari abagwanyi, hakabaho abagana, eka hariho ibikorwa vyinshi bwami. Hari nabo wasangaho na muja w'ibwami, ugasangaho n'umuhimbiri. Mukamenya yuko ico gikorwa ca muja w'ibwami n'umuhimbiri riri ku mutima niwe yagikuyeho umwamikazi w'inkundwakazi wa Mwezi Gisabo. Kubera iki? Iyo migigwa ya muja w'ibwami na n'umuhimbiri vyateza isoni bigakura gateka k'umukenyezi. Turabandanya aha naho turerekana ishusho ry'umushingantahe. Umushingantahe yambara imitamana. Ubu tumenyereye ko ari amasentare. Imbere y'igihe nta masentare yariho. Batora umuntu mu muryango w'umushingantahe w'umugumyabanga, niwe yatatura amatati yaba mu muryango, yitwaza igaba ryerekana ubutwari. Muga nk'agasunuzo ico no babarira coco yari umunda w'ingoma yitwa Komoni, n'umuhungu wa Kamatari aracariho aba muzaburaye. Tugeze twerekana ibice vy'iyo ngoro. Nukuvuga umuntu umwenegihugu yifashisha ibiri hafi yiwe. Nko mu mugamba hari imigano, imikingo bakoresha imigano niyo babijishisha. Imikingo yari yo gutandukanya ibintu zeye ivyumba vyo mu nzu. Aha ni haruguru wasanga y'uburiri. Uburiri babusasa kubikangaka kibura ubukazi, nivyo vyasubirira imatera. Ubu bavuga ngo ni matera. Cari gikorwa c'umunarugo yaza kubica mu mugazo, kubukerera mu mugazo mu mwonga, akaca abisasa ubwo nyene. Abishashe hazi imisi 3 yaca bikura ku buriri akaza kubita ku ceyerero. Iceyerero cari nk'uko tuvuganya barega, niwo wari umusarani kuko nta vyariho. Ni wa mugani baca bati imyungu yo kuceyerero yaba minini minini. Mukamenya yuko umwami agiye kuryama ntibavuga ko umwami agiye kuryama, bavuga ko umwami agiye kwibaka. Avyutse naho bavuga ko umwami yibambuye. Mukamenya yuko umwami aho yaryama bahita kukigwa, abavyeyi ku buriri, abana ku kirambi, umukwe iyo yaje kukuramutsa mukamuha urukami waruhaze bikanka yuko ataha, baca bamusasira ahantu bita ku gisegure. Haruguru rero habayo ingangura, mu mpete habayo ingangura, hakabayo n'igaba. Nukuvuga mu gitondo iyo umwami yibambuye, abajejwe igendereza bamubwiye ko ari amahoro, yibamburana igaba. Iyo hari ingorane mu gihugu naho yibamburana ingangura yo guca amazosi abamenje. Haruguru naho haba yicotezo. Ikicotezo bagituririramwo ibiyayango, yari misinde, intake, kugira bonse impuzu. Ko si impuzu ko ari kumotesha impuzu. Hanyuma bakaca barenza ko igisasa kugira ngo za mpuzu ntizishe.
rero konsa mu kirundi ciza bavuga ko ari kumotesha impuzu, bavuga yuko ari konsa impuzu. Iki naco ni igisenge c'inzu, ni ukuvuga mu nzu habaye inkingi, izo nkingi baca bashirako imyanshi baca bashigikira iki gisenge c'inzu. Aha tugeze n'ubundi turacari muri rya ngoro, habaho uruhimbi. Uruhimbi barubika kwiki, habaho ibiseke. Ibi biseke nivyo babikamwo ifungurwa kibura impuzu. Nta mavarizi yariho, nta bubati bwariho, nta masanduku yariho. Je ndibuka nkiri mutoyi ko vyashika tukazibika no mu bifu vy'inkono kwa nyogokuru. Warahasangaho ivyakunze kibure, ivyansi vyo gukama inka, kibure kunywa amata ku bakuze, hakaba ikiravyi cyo kudaha amata. Inkongoro bahamwa amata abana. Mwaramumva wacu umugani ngo inkongoro y'umwana ihoza nyina, no kuvuga y'umwana yanyoye amata ayahaze nyina yashobora kutwikorako. Igisabo cyo guterera amata, iyo bamaze guterera baca bakoresha indosho itoboye kugira bakiranure amavuta n'amata. Ubu mu kirundi cyo bavuga ngo nukumimina. Ayo mavuta bakaca babika mu cakirizo kiburi gisuku mu kurindira yuko akura kugira bayafungure. Aha naho babika mu ifungurwa n'indya z'umwami. Aha naho inyerere z'umwami. Mu muryango iyo bagutereye inzoga barashishira. Bashobora kukuzana inzoga idashishiriye iyo mwabuze umuntu hajya mugandaye. No kuvuga iyo umugabo yapfuye baranyuranye bikinga ivy'irembo kibure bakabikuraho. Umugore nawe iyo yapfuye amashiga baca bakuraho, no kuvuga bafungura ivyo biti bijyaza kuvyo babazanira. N'inka ntibasaba kuzicanira mu gicaniro. Umugabo bamugandarira iminsi indwi, umugore n'abana iminsi 3. Mukamenya yuko umugabo bamufuba mu gicaniro imbere y'inzu, abana nabo abana n'umugore mu ntaba z'urugo. Mu ntaba z'urugo ni hajya mu kigo. Uru n'urusyo kugusya ibigori, amasaka, uburo kugira ku mugoroba baronke agatsima. Aya mafoto mubona ngaha twerekana kera bategeka abakiri bato kugira ngo bagende bambaye mu gikiriza kugira batambaye mu gikiriza kugira babacungere. Kera abana barashurashura, bashurashura ryari iyo baja bemeye inyana ku muvumba. Tujya tunyana duto duto kibore bari gusenya kubera kwahira. Bari gusenya, bari kwahira niho n'intambo zavukira, niho bigira no gutamba. Iyo watwaye inda rero baca bakurabira kwibere. Iyo hari kumoko, iyo hari kivyiringo cirabura baca babona yuko watwaye inda. Igihano cariho cari gikomeye cyane. Baca bakubora igisyo kwizosi, ikibuye kinini yabo kaza kuguta mu gisuma nyenzi. Mukamenya yuko igisuma nyenzi mu Burundi buzima cara ahantu hamwe mu Kayanza ku Muyange bahita kwijabuko. Wayitwariye Makamba, wayitwariye mu Kirundo bateza kukujanayo. Imbere yuko uhera wateza kuvuga uwayiguteye iyo nda, nawe baca bamwica. Baca bamucumita, bamucumise bakaca babanyagura ukomba amazi ivyo mufise mu muryango. Mugabo hari amahirwe yo gusimba ico gihano iyo ufise umugumyamanga mu muryango yari nasenge w'umuntu yaca guhungana akakujana mu yindi ntara ukazoza waribarutse. Mugabo nta burenganzira wari ufise bwo kwinjira mu nzu nkuru. Baca bakubakira akazu gatoyi mu kigo bita agahundwe. N'umukobwa atagiye kwabigwa niko yagwamwo, ajya muhora mumva bavuga ngo yagoye mu gahundwe. Aya mashusho nayo mubona twerekana indamutso y'akazehe abana rugo. Nk'uyavyaye rimwe kabiri. Dusubiye inyuma gatoyi mwombaza muti
aya mafoto ko mbona umengo n'abatamakazi bitwaza inkoni. Oya, inkoni cyari kigwanisho. Nukuvuga ashobora guhura n'imbwebwe ibingira, nico kibura inzoka, nico yategezwa kwifashisha kugira yigwanire. Naho tugeze twinjiye ni mu nzu y'abakevyi. Nababare kw'ibwami habaho incoreke, haba abakevyi. Mu nzu y'abakevyi ni nk'utwovuga mu gikoni wahasanga iki? Inzato, kibura imbaya, bivana n'intara, haraho bavuga ngo urukesi nk'iyo mu za Kirundo. Niko bakoresha mu kunywa amazi, kibure kunywa inzoga. Imikuza yo gutwara inzoga, kibure kuja kuvomamwo amazi, hari imihimbabweze. Imihimbabweze yari iyo gucumba. Mugabo rero ko umuhimbabweze ufise habiri kubera iki? Mu gitondo iyo bahwanije inzoga y'impeke carazira gukaraba, kuko ukaravye bavuga ko inzoga itaryoha. Hariho ivyaruzo. Rero dusubiye inyuma ku mugoroba hageze gucumba umutsima baca bakoresha urundi ruhande. Hariho ivyaruzo, ubwato bwo guhicuhira inka, kibure kugana. Hariho isekuro yo gusekura. Twerekana umwuga wo kwivura no guterekera. Hariho rukoronko yari amahembe y'impongo, kibure y'imbogo, bayashiramwo imiti yari yo gututumura ibitega kibura ibihembe. Hariho kera n'abashingantahe baraja kuraguza. Hariho intenderi ihungu na nkobwa, hakabaho agatete. Akagatete nako umupfumu yakoresha mu kuragura nk'iyo uri ngumba utavyara. Yarakazinga gatereye kakuguye mu mugongo, yakubwira ati enda uvyare kuvana kuri kaburu ushikane kuri misago. Ivyo biheko navyo babambika vyari ibi. Umudende bashobora kumwita kadende, midende, kibure gwasa. Umwana w'umunani bamwambika gahoro, bashobora kumwita mihoro, minani, gahoro. Uw'icenda bamwambika iyugi, bashobora kumwita kayugi, mayugi, kibure nyabenda. Uw'icumi bamwambika gacumu, bashobora kumwita macumi, kibure ndarishikanye. Uw'icumi nari mu bujana. Abandi nta na kimwe babambika kuko ntibarabana b'imiziro. Nukuvuga rero umwana wa mbere bamwita imfura, umwana wa kabiri bakamwita ubuheta, uwa gatatu ubuheture, uwa kane ubuhetuza, uwa gatanu mitarambo, uwa gatandatu nabo bariko baca bamwita kaburu. Kubandanya nari nabibasiguriye. Hama mukamenya ko abarundi bakera bakunda Imana, barasenga. Aho basengera bahita mu gitabo. Mukamenya ko igitabo gikuru mu Burundi buzima cari hehe? Ikiganda hajya mwezi Gisabo yatereye kinkumu ku masezerano y'akarenganyo y'abadagi y'abakoroni. Agatabo gatoyi nako ni hajya muca mu gatabo bahita, niho na mwezi Gisabo bamuturiye hasi baramunaga. Hatwagwa n'umutware yitwa Sururu. No kuvuga rero baje kubandwa ariwo mugigwa wo gusenga, kiranganwera muri bigombo nyamaberera vy'ingondo. Ibindi bishegu bine muri minwine vyashobora kumusubirira. Ibindi bishegu muri nyamabere, ibindi muri bigombo. Kubera kibabiti bishegu bariko barabantu bavuga amajambo y'ibishega. Mugabo mugiga uheze ukavuga ko yari gishegu, baragucihane bakakwengesha. Hanyuma nababariye ko atamatongo rusange yariho bahamba abantu muhira. Muri ico gihe rero mu ntaba z'urugo barubaka utuzu bagashiramwo ifungurwa n'inzoga kugira imizimu ize kurya. Mugaje narabipinga cyane, nyogokuru yashizeyo akanyama kari karyoshe biti kindi, narakamwiba nkakarya sinafatwa. Akamaro k'amahembe y'ibikoko barakoramwo ibirumiko byo kwivura, bagakoramwo injonjo yo kunywa itabi. Nukuvuga abatama n'abatamakazi ba kera ubu biriko birahava ntibakinengeka. Ubundi bahitana itabi bakashira mu njonjo, bagashira akanyota n'utuzi duke bagacucuma, bacucumye
ayo mazi bakaca bashira mu mazuru bakaca bawugara bakoresheje umunengo. Haheze nk'iminota 20 baca bimyira kwari kunywa itabi. Ugwarukana ko kwari urumogi. Tukita urunega. Urunega kwari kwerekana ubutunzi. Mwamumva ngo uraneganega aho waneguwe. Barakugaye ko atacufise wacu ukambara ukaza mu mutwe ukaza uraneganega. Hariho barakoramwo inzamba yo guhamagara abagwanyi, kibure kurarika ingabo, kibure mu ruhigi, barakoramwo imangu yo gukoma impuzu. Aha naho twerekana amashusho amwe. Iki ni gisagara ca Bujumbura. Bujumbura yari imeze gutya ku muzo w'Abadagi. Hari mu kinjana ca 18 na 1996 Abadagi bashikiye hajya mu Kajaga. Rusizi yinjirira mu Itanganika. Ni imbere y'iyi hotel imwe bita ngo ni Hotel Dirac. Iki cyari kivumu. Murabona ko Bujumbura yagaragara atacarimwo abahema abasoda niho batanguriye gushinga amahema muga ntivyaboroheye. Imibu yarabariye kanini cyane barimuka baja harya muvuga ngo ni kwandadaye. Naho nyene biranka baca basimbera hariya hirya uja kurya Rumonge abantu bita kuri archipel. Biranka kabisa. Baca baduga ni Gitega baca bagira umugwa mukuru wa politike. Bujumbura nayo ayidandarizo. N'ubu murabona ko vyahindutse Gitega yabaye umugwa mukuru w'intwaro. Bujumbura naho habaye idandarizo. Intayi Burundi nukuvuga abashingana yo bashashe bariko baca urubanza nawe ararekuriwe kuvuga ijambo adafise intayi mu ntoki. Iki ni kirindiro cyo gucungera imirima. Ni twokwita ko ari piramide mu Gifaransa mugabo ni ikintu cerekana aho isoko riri kure cyane cyane riri mu Rutovu ahantu bita mu Gasumo. Amazi yakorotse ngaho amara avuye muri ryo riba agira ibirometero 3,700 kugira ashike mu Misiri. Uwo yaravuye kugabana inka mu muryango ariko anwa akayoga. Iyi ni karata yerekana imisozi iri mu Burundi no mu Rwanda. Amafaranga kibura amahera. Imbere y'umuzo w'Abadagi twaraguze ibintu n'ibindi. Nukuvuga rero Abadagi bace bazana ikintu bita urupiya. Bumvise ko mu Buhindi bakoresha urupiya baca bazana ico twita reherero. Tuvuga ngo na mahera mugabo kera bavuga ngo na mahera ni Kidagi. Intambara y'isi yose ya mbere iheze ababirigi bace bazana amafaranga. N'ubu bavuga ngo na mafaranga. Wari shikori naho baca baguha ikintu biti gikoroti. Igikoroti wacu kambara mu izosi ugashisha mu mugozi nka kujya bavuga umudari kiburiki. Wafise uburenganzira bwo kuja muri Kongo ukagenda i Rwanda ugatembera mu Burundi. Mu polisi ntiyashobora kugufata. Twovuga yuko yari nka laissez-passer. Iki naco mubona na maceri indero zobarerura kwa bami. Iki bagikoresha bakireruramwe umuntu yitwa Bigaye impunzi w'Imwaro mu 1947. Umwuga wo kwiryohera. Baravuza inanga ku mugoroba bateramye bakavuza imiduri. Amakembe bari ku rugendo. Indonongo umwironge baragiye izebe ryo guhoza umwana. Habaho n'agatigito ku bana. Hakabaho urubuguzo. Mukamenya yuko mu minsi iheze baruka gutora ikibuguzo umwami wa mbere yabuguje ko ahantu biti Gashinyira Imatana. Izi ni ngoma. Iyi ni rukinzo
yavuga iyo umwami agiye kwibaka, kibure yibambuye, yari gupima amasaha, kandi yategerezwa guherekeza umwami iyo aroye hose. Egome yarakoreshejwe kuri Mwambutsa no kuri Ndizeye. Hariho Rukinzo abanyarwanda badutwaye iri muri mize y'Ubutare. Harabaye intambara yahuje umwami w'i Burundi Mutagasenya Mwiza na Kirima Rujugira. Umwami w'i Burundi bamwicira ahantu biti Nyarutejane hari haruguru y'Ibutare. Iyo ngoma baca barayitwara ugiye mwiratiro ryabo uzoyisanga bayita ngo ni nanko Burundi. Hanyuma hari ingoma zisanzwe, nukuvuga rero ingoma mu mico kama y'u Burundi kirazira yuko umukobwa avuza ingoma. Kubera iki? Ibice vy'ingoma vyose ni nk'ibice vy'umukobwa, ibihimba vy'umukobwa. Hariho nk'amabere, umukondo, urugori, ikibenga n'ibindi ntiriwe ndavuga. Akabaho n'ibihimba vy'irondoka vy'umushingantara vy'umunega wiwe. Ubu naho umwuga w'ukorora, kera barorora inyambo n'inyaruguru. Ubu wari umutara wari twavuga nk'uko ari umutaka, niwo baja batwara bagiye kuragira inka, kandi ntibagitwara basiga ngaho nta n'umusuma yaciba. Hanyuma mu kwezi kwa12 bararasi nk'ikiremve, bakoresha irago n'umuheto. Hanyuma ibandanije iva barayihoma, ibandanije iva baca bahitana umwotso bagatsirira aho kugira ntibandanye iva kugira ntihwere. Ico kiremve baca bagiteka bakakirya. Mugabo muri ibi bihugu hafi yacu nko muri Kenya, bobo abamasayi barashikiremve baca bavanga n'amata bakanwa gutyo, ntibarinda guteka. Hari injishi yo kujisha inka. Tugiye mu bintu vy'intwaro, turerekana amashusho y'abantu bamwe. Hariho Mwezi Gisabo yari ku butegetsi ku muzo w'Abadage. Igituma yama yicurikiriye no kubera iki? Mu gihugu hari ingorane. Kirima yaramuteye avuye muri Kongo, Maconja aragarariza sebukwe, Bamuhini, Bacoya bose baragumuka. Mu gihugu harabubwira kabiri, inzige ziratera, ibinyoro biramara abantu. We yaguma yibaza ukungene yogwanya izo ngorane zose. Mukamenya ko Mwezi Gisabo ari imvukira y'Igitega yo mu Kirimiro, harya imugera muramumva bagira ngo mu bivumu kwa Mwezi Gisabo. Na se wiwe niho yaguye yishwe n'ibinyoro. Mukamenya ko Mwezi Gisabo yarafise abafasoni 32 ari bo bamikazi. Mukamuratandukanya umwami n'umugabekazi sico kimwe. Umwamikazi, umugabekazi n'ujya yavyaye umwami, umugabekazi nawe yari umugore asanzwe w'umwami. Nukuvuga rero Mwezi Gisabo kuri abo bafasha biwe bamikazi yavyaye abana 42. Muri abo 42 udukobwa twari 2 gusa. Aribo baba mubona ngaha. Harimwo nka bamwe bakarabona ba Rugema, ba Mayabo, Bandumwe, hakabana Ntarugera yari umuntu akomeye cyane gose. Niwe intambara zose niwe yazigwana, niwe yari umukuru w'abadasigana. Abadasigana nizo zari ngabo za Mwezi Gisabo. Turerekana wasubiriye Mwezi Gisabo Mutagambikije. Hanyuma na Mwambutsa bangira icege. Aya mafoto yafashwe bakifise imyaka 15. Ubu ni Andre Muhigwa. Ubu niwe yahagirikiye ibirori vyo kwikukira vyamaze iminota 30. Baca bategeka yuko abaje muri uwo mukigwa bose baca bava mu gisagara bakaduga mu mitumba kugutinya yuko haba intambara nkuko muri Kongo yaciye. Uyu nawe ni Ndizeye Charles Karori Ntare Senke Ntare wa gatanu. Aba nabona batwaye Burundi bose murabazi.
twerekana ukungene biyambika. Nababwiye ko iri ratiro ririmwo vyose ubuzima imibereho y'umurundi wa misi yose. Aha tuvuye mu vy'intwaro, twaciye mu vy'ukuryoherwa, mu kwivura. Ubu rero turi mu nyambaro, akakara kabindo niko bambika abana bataraja mu butinyanka. Hakabaho umukenyero w'umuntarugo, imitamana y'abashingantahe. Mu kuzironka izo mpuzu bahitana baromora umumanda bagawushira ku mukomero, bagakoma na yamangu bakanikira. Mu kuzihamagagwa bakoresha urushanga kibure amaraso y'ibikoko. Uri mu muryango w'abacura ushaka gutanga inkwano watanga amasuka. Mu muryango w'abakoma impuzu watanga impuzu nk'inkwano. Aha rero hariho ikirezi ikicagurwa inka zibiri. Hariho intabonwa kibura ubunyangari, hakabaho n'ibidede bambara mu izosi, inyerere, imiringa. Mukamenya yuko ubutare bakoramwo imiringa baza kubukura muri Kongo. Aba n'abana bandumwe. Ubu nawe ni nyina wa birori. Uko wambara ibi ntuzeye, ibi vy'ukwishaza vyinshi vyerekana ubutunzi. Umwuga wo kubumba, umurongo wa mbere bawukoresha mu guterekera. Nk'akaroro wavyaye amahasa, inzoga bayishira ngaha. Inababiri na se babiri bakanwera ngaha. Kiranga yaje kuyabandirwa nawe akanwera. Ubu wa murongo wa kabiri bawukoresha mu nzu y'abakevyi, ni ukuvuga mu gikoni. Uwundi uwo murongo usigaye nawo zari zo gutara inzoga, kibure kubikamwo amazi. Naho berekana ukungene babumba. Barakoresha umujabu kugira basene, abakajisha umunoni kugira ngo bagire amagagwe. Iyi yari ingobyi yari guhekamwo umwana karagashato k'ingeregere, niko baheke, niyo yari impetso. Aha atwerekana ibigwanisho. Aha twagiye mu kwikingira, no gukingira igihugu. Baracura imyampi, urunana, ubuhiri, intambi, inkinzo yo kwikingira imyampi, igitembe cyo kunyereza kw'imyampi. Hariho inzogera bambika imbwa zo guhiga, amacumu yo ku rugamba. Nababwiye itandukaniro ry'icumu n'igaba. Igaba ryari ryo mushingantahe, amacumu nayo yari guhiga kibure ku rugamba. Haraba amacumu y'ingobe, hakaba y'imibugita, hariho n'ay'imihotora, n'ay'urusoko, n'ay'urusederi. Amacumu yari ubwoko bwinshi. Mukamenya ko abarundi bakera bari bazi ubwenge. Ubumara bashirako babukura mu mitwe y'inzoka bita inkoma. Baracura amasuka, bagacura imitwero, bukero, hariho imihoro, ubu n'umuvuba. Siniriwe ndaja mu ntuze mu bice vy'umuvuba. Abanyeshuri nibo bakunda kubimbaza kaniniya cyane ko bavyiga ku ishuri. Turabandanya tugiye mu wundi mwuga, umwuga wo kujisha. Barajisha bakoresheje intaretare, kibure, urwafu, bakajisha inkoko, akebo kukubikamo umugonzo wari umunyu, bakajisha inderuzo. Kandi nababareye yuko umuntu yikora kubimwegereye. Ahantu hari imigano bakoresha imigano, ahantu hari imisuri bajishije imisuri. Nk'akarorero no mu Kirimiro bakoresha inzafu, mu za Makamba hari imisuri, mu Buragane bakoresha imisuri. Mu Mugamba bashobora kugira ibigega, ibitiba navyo babishira hanze, byari byo babikamwo imfungurwa, no kuvuga ibigori, amasaka, ibintu vy'intete. Utu natwo twavuze ko ara igitiba cyari cyo gushiramwo
bikeyi nkajya mu nzu bashobora kuza baradahako bagira bateke. Uru ni urutaro rwo mu kumoso bashiramwo ibiti bibiri bakagosora ari babiri, indaha, igikutso, ikivumvu, umutana wo gutwara imyambi. Aha atwerekana umwuga wo kubaza n'ivyo bakoresha. Nababwiye imyashi bashira kuri za nkingi mu kwira basegura ca gisenge c'inzu. Hariho gwanka mikumbi yo gusena igiti, inkwaruzo zo kubaza mu vyakunze be n'imbazo. Mbere tukiri hanze nigaza kubabara yuko mu kirimiro hari abantu mu kinjara ca 15 aya mabuye mubona niyo bakoresha mu kubaga ibikoko ku rugamba. Ivyo vyose ivyo bahize ivyo bamuye babirya ari bibisi, nta mucango wariho. Mu kinjara c'indwi imbere yuko Yesu Kristo avuka niho habonetse umucanwa. Bahitanye inkoni bakavuguta ku yindi, ahandi bakavuga ko ari buye bahonda ku rindi haboneka umucanwa kibure bawura, abandi bakavuga ko bawurahuye aho inkuba yakubise. Baca batangura gucura, bari bazi butare yari nikere na fere gusa, bakaca bagira n'icuma, bakaca bagira ifuru yo gushongasha ubwo butare. Niho aho rero bace batangura no kubumba udukono. Utu dukono ibi nibisigarira vy'udukono nivyo bazuye ngaha muzamubuga. Aya mabuye bayakuye aho ku ruvubu aho umuntu yabitaye ahoraba, nimugera mu mirama aho hose niho bashoboye kubitora. Nk'uyu umwana mubona ngaha bamusigayiza umushatsi mu ruhorohori kugira izuba ntirimubabaze. Barashemba n'imishatsi, abo bavuga ngo na madrede. Barashemba imishatsi bakayishiramwo agahama mw'amavuta kugira ngo bisharize. Nuko rero nagomba kubakengurukira cyane ko mwiyumviriye kuza kugendera iki kigo, mukabona ko Barundi babayeho. Iyo twavuye niyo turiko turaja, murabona Abarundi bacu bari incabwenge kaniniya cyane. Nuko umukoroni amaze gushika cyabihagarika kugira tumenye ivyabo. Nkaba ndabakengurukiye cyane, murakoze cyane.